nk'ubu nk'inkumi yo biri kiranyumviza yabuze umugabo ntukaje ahantu ngo ugiye ngo nguronke umugabo yizera ijambo ry'Imana ko ritekeye umugabo yizera ama wizera ngo Imana mukunde mayandemeye umugabo ko abantu benshi bamaze kubakoropa ukabona neza yuko bari mu migenzo ya kiranga nk'iyo bahozemo kera mugabo abantu sinzi ko ari kudatahura ijambo ry'Imana cyangwa ubuzima bw'Imana ntitugomba kubutahura mu mubiri. Abantu benshi bafata ubuzima bw'Imana bakabwiriza mu mubiri bagaca bacangana ikigwa, ariko usome ijambo ry'Imana cy'Imana yavuze gicakira uko nyine uvuge ngo ukuntu uko kuri. Navuze ngo iby'abantu byose n'ibinyoma, hari abantu baza ati je narabuze umugabo ibintu nk'ivyo hamagaca muhereza nk'amavuta ngo uje kuyisiga ngo hanyuma ngo uce ugenda ngo udahindukira. Iyo migenzo yose cyane ndayibuka ko nigeze kuba ndayibona mu bantu b'abapfumu ko Yesu yavuze ngo muzokumva bavuga ngo hariya niho hari Kristo hariya ni hari, ariko aravuga ngo nimuze mujeyo. Aravuga ngo bazokora ibitangaza mu izina ryanje. Resi nyekeranya ko ibitangaza bishobora gukoreka kandi uwo muntu akabikora anavuga Yesu mugabo ugasanga inyuma y'ivyo si Yesu ariko arakora. Hello guys, ndawaramukije abarundi mwese muko muradukwirikana kuri kano kanya. Ni Mr Captain Dollar Capital, the voice killer kuri Buja Hit TV. Yes guys, eka dushimira Imana, eka Imana ihabwa icyubahiro kuko niyitigera inanirwa. Abandi bobo baratubesha no kwiyemera tuwi nambaye naberewe nambiswe na Kmart shop, ni shop iri mu bwiza kuri 8e Avenue numero 73. ushaka kwambara nawe ukabegwa, ushaka ibintu nk'ibi inye ntahandi ubikura atari kwa Kmart. Yes, nyuma ya kamera ni CK Professional guys. Uyu munsi rero ngo nabazaniye iki? Premièrement ndifuze ko umaze kugira subscribe, wewe utaragira subscribe eka ukaje no muri commentaire ukagira icyo ugize icyo tubwiye kugira dushobore kumenya icyo twohindura kugira twame tubazaniye ibintu bimeze neza cyane. Uyu munsi ni surprise guys. Mr Captain nahuye na Pasteur, you know, ni Pasteur yitwa Pasteur Ciza. Muza kumenya byinshi kuvyerekeye aba Pasteur. Premièrement Umu Pasteur akiri umujene nkuko ndamubona mu bintu tutari tumenyereye tumuye abantu baba Pasteur usanga abantu baba vieux kandi usanga bamwe bafite n'imishasi yera, ariko Umu Pasteur akiri umujene. Tuza kumenya byinshi eka dizeye yuko biza kuba bimeze neza cyane. Ndabashimiye gose, ndifuze ko wogumana natwe kuri Buja Hit TV. Let's go guys. Mahoro Nimore gose. Ku muntu atamuzi Pasteur Ciza, Pasteur Ciza yobarinde. Pasteur Ciza sandri mu Pasteur nyene ko muvyumva izina ni Ciza Pasteur, nkaba no Pasteur nyene muri mirimo y'Imana mu Cibitoke, mishinga yitwa Eseisera mu Cibitoke cya Bujumbura. Yego. Premièrement ndifuza yuko manzi ukandamukiriza abariko baradukurikirana kuri Buja Hit TV. Bariko baradukurikirana kuri Buja Hit TV ndabaramukije kandi ndabifuriza amahoro y'Imana mushikari guheza gaho muri hose. Yego. Pasteur kenshi abahari abaza gusenga muri église, oui, eka nabandi batakiza gusenga sinzi ko impamvu y'ivyisi bibatwara. Ndifuze ko manurira abajene bariko batwikira muri kano kanya eka n'abarundi muri rusangi bahora baza mu gusenga muri église ariko batakiboneka. Okay. Bono hano umuntu wese yirengagiza ikintu cyo gusenga cyangwa cyo kumva ijambo ry'Imana kugira ngo amenye neza yuko turi mu inosi mugani turabinosi dufise umwanya muto wo kubanga. Reba ngo muyu mwanya dufise wo kubanga ni uzodetermina iyo turiko turaja. Ndabwira abantu ati Yesu ataraza urupfugoza nuzo umunsi uzopfira. Ifo yuko ubaho Imana ari ya mbere mu buzima bwawe kugira ngo nutaha ubuzima bwawe buzogende neza. Nikibuza yuko wizera Imana mwino subaho neza kandi n'igihe uzotaha amahoro. Ni vyiza rero ndabakangura nk'abajene cyane kugira ngo byo mu kwitaho cyane hamwe n'ivy'umubiri ariko witeho cyane ivy'imwemu nibwo buzima. Ijambo ry'Imana ndifuza ko dusigura ijambo ry'Imana ni iki ku muntu atakizi. Ijambo ry'Imana niyo Mana. Nibagiye umuntu yizera ijambo ry'Imana yizera Imana. Umuntu adafise ijambo nta Mana afise. Ufise ijambo ry'Imana afise Imana. Nirihe jambo ry'Imana ryiza? Ijambo ry'Imana ryiza. Ijambo ry'Imana ryose ni ryiza. Rivuye mu kanwa cy'Imana ryose riguma ryiza gose. Yego. Benshi barakunda kuza muri église, nje nkifatiye ku bajene parce que nanje ndumujene eka nawe Pasteur ndabona cyari umujene nivyo cyane ndumujene. Bakaga Pasteur bose ndi waka. Yego bose korohera biroroshe gose. Yes guys, eka nizihe ngeso Pasteur Ciza adakunda aho urabona abajene bagenzi we bazana muri église?
ingeso ntakunda, ikintu cya mbere, ingeso mbi ya mbere ni ingeso yo kutizera Imana, ko Yesu yavuze ngo igikorwa cy'Imana ni kimwe, ni ukwizera w'Imana yatumye. Igihe umuntu amaze kwizera n'ubu uriho kugira ngo umukosore umubwiye ngo gira ibi ko mwemu muri we niwe amurongora. Ijambo rimbwira ngo barongorwa na mwemu bose nibo bana b'Imana. Rero hanini sinshavuzwa n'ibyo mbona nk'ibyo bavuga kwambara ngufi, kuvuga ibitari byo, kugirane. Ikimbabaza ni umutima utizera. Kugira umuntu amaze kwizera, ibisigaye byose bihindurwa n'iryo jambo yizera. Nkuko bivuze bihora bishika hakaza bambaye ngufiya muri eglise. Bibaho nyene, ariko igihe cy'umuntu kigeze arikwiza. Ngufi si ukuvuga ngo agakiza no kwambara ndende nkuko benshi babizanye muri forme, bagafata ko umenga agakiza no kwambara ibigera ku maguru cyangwa kwambara ivyagutse, ariko agakiza cyambere ni mu mutima. Ivy'inyuma nabyo uko mwema kurongora ni kubibaho nyene. Ndifuza gato yuko wonsigurira ku bantu batamuzi Yesu Kristo. Turumva ijambo Yesu Kristo. Ego ndifuza kugira ikintu wonsigurira gato ku muntu atazi Yesu Kristo ninde. Tuvuze Yesu Kristo ni Imana. Impamvu ari Imana benshi bakunda kubitahura neza. Tuvuze ko Yesu Kristo ari Imana, donc bakubwiye ko Yesu Kristo ari Imana, ijambo ry'Imana tugira ngo jambo yamyeho kandi yamanye n'Imana, uwo jambo niwe Imana. Ugiye mu ijuru, Yesu ataraza mu inosi, nigisigura ko wacubona Imana aho yicaye, wacubona na Yesu aho yicaye. Hakuna. Nivuga ngo ijambo ry'Imana niyo Mana nyene, ijambo ryari mu Mana indani. Nk'uko tuvuze ijambo ry'iwawe, burya ijambo ry'iwawe riri indani muri wewe. Ni kuvuga ngo rero ijambo ry'Imana ryari mu Mana. Imana yisemo gutuma Yesu yasohoye ijambo rya rica ryambara umubiri muri Bikira Mariya. Nivuga ngo ijambo ry'Imana yarungitse niyo Mana nyene. Yego. Hari abantu biyumvira ntaraguciye mu gatoyi. Hari abantu bavuga ati ngo mbega Jesus ko yari hano ku isi, mwijuru hasigaye hatwagwa nande, hasigaye harongowe nande. Barakunda kwibaza ivyo bibaza abantu benshi. Rero uyu munsi ko twarose chance yo kuba turi kumwe n'umu pasteur, nza kubaza ibibazo byinshi cyane, ariko nyihanganire wishyure nk'ubwo abantu baba ariko barakubaza, sivyo? Mbega hajya mwijuru hariko harongorwa nande igihe Jesus yari ku isi? Ikintu cya mbere ifoko abantu batahura Imana, apana kuyitahura mu buryo bw'umubiri. Imana ni mwemu. Ikintu cya mbere kitwemeza neza ko Imana ari mwemu, ubu ngubu Imana indimwo. Kandi kibujije ko nawe nimba wizera Kristo, Imana ikurimo. N'umufrere ari nyuma ya kamera, mbe yitwa gute? CK professional. Sebo. Nawe nyene ntikibujije ko Imana imurimo. Mbega wacumbaza kubera iki none Imana iri mu bantu bose, abayizera bose ku isi yose ibarimwo, kandi no mwijuru irahari. Nivuga ngo rero hari ibintu byinshi tokwinjiramo, tubirekera ubumana bwayo nyene. Rero no kuvuga ngo imaze kwirungika mu isi kanungi ijambo ryayo ngaha mu isi, Kristo Yesu akaza minosi, nigisigura ko Imana mwijuru itari ihari. Yari ihari kubera hose cyarimo. Ni nkuko mbaza ko ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yari mu isi n'ijuru. None itarare mu isi n'ijuru yari ihe? Yari hajya nyene, yari kwivise kubaho kandi utayibona. Yes guys, eka bamwe mu bantu burya umuntu atizera Imana bamwita gute? Umuntu atizera Imana bamwita, sinzi ko bamwita igipfuwe cyangwa igipfamutima, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo igipfamutima nico kibwira ngo Imana niriho. Yego. Hari ibibazo byinshi bakunda kwiyumvira abantu bakibaza ati mbega ijuru riri hehe? Ijuru aho riri, rimwe na rimwe umenga twavuga ko riri hejuru. Twavuga ko riri hejuru ko tubona ibicu. So icyo kibazo naco nyene nkunda kukirekera Imana. Yego. Je nizera ko ijuru riri hose tu. Hanyuma ni wacumbaza ngo mbere riri hejuru cyangwa riri hirya cyangwa genze ko ijuru ririho nyene. Abantu babaze ibibazo nk'icyo kibazo ndakubaje ati mbega ijuru riri hehe, bifuza kumenya aho ijuru riri, gira icyo babwiye. Cyo nababwiye abo bifuza kumenya aho ijuru riri, nuko bo kwizera Imana bakazokwibonera ijuru imbona nkubone, kuko inkuru wiboneye irutwa niyo bakobariye. Yego. Noko riki kugira jewe eka kugira uri ko radukurikirana muri kano kanya kugira abone ubwami bw'ijuru. Icyo ukora sikindi, cyo ukora nuko uba ufite ijambo ry'Imana, iryo jambo ry'Imana ukaritanga ukarehereza uwundi. Ko ukwizera nikuzanwa n'ikindi kuzanwa no kumva. Paulo yavuze ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni, ari ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza. Ubutumwa bwiza nibwo butuma umuntu yizera. Icyo wafasha umuntu we no kumubwira ubutumwa bwiza. Kandi ikindi naco ubutumwa bwiza ndabwiranya n'igisasu. Igisasu pempote ucuguruye burya ibyo gihitana kirabihitana.
uko rero rivuga kose rivuge ndazi yuko rikora. rirakora Rirakora cyane. amavuta y'Imana arakora. So wowe uravuga gusa ubushobozi bw'iryo jambo nyebwo bikorera nibwo butuma umuntu yizera. Gusa umuntu arumva hama Imana igokorera iryo jambo amakizera ko no kwizera ni kuzanwa n'umuntu kuzanwa n'Imana nyine. amavuta y'Imana arakora go kandi abantu bagakira cyane gose, imuga bikamuguka cyane, impumyi zikabona uko no kuri. Biramaze gushikira nawe uri kurase mu rusengero hajya impumyi zikabona ukazisengera zikabona. Impumyi kubona zirabona pe. Ibimuga bikamuguka cyane gose. Twumva yuko benshi bavuga ati ngo hariho esprit satanique ikora mu bamwe mu ba pasteur, atari bose badakoresha rijya jambo ry'Imana ariko bakoresha izina ati Jesus Christ, bakoresha izina Yesu mu kuvura bakoresheje imiti y'amashitani. Ico kintu bumaze kucyumva? So ibyo maze kuvyumva ariko sidisiri kuko sindavyibonera amaso mu yandi muga kandi sinyekeranya ko byo babiriho ko Yesu yavuze ngo muzokumva bavuga ngo hariya niho hari Kristo, hariya ni hari, ariko aravuga ngo nimuze mujeyo. Aravuga ngo bazokora ibitangaza mu izina ryanje. Rero sinyekeranya ko ibitangaza bishobora gukoreka kandi uwo muntu akabikora anavuga Yesu muga ugasanga inyuma y'ivyo si Yesu ariko arakora. Icyari nuko umuntu hanini yo kwizera ijambo ry'Imana kandi hari ibintu byinshi bihari no munsi mbona yuko abantu benshi bamaze kubakoropa ukabona neza yuko bari mu migenzo ya kiranga nk'iyo bahozemo kera mugabo abantu sinzi ko kudatahura. Icyari nuko botahura ijambo ry'Imana bakamenya ko wizeye ijambo ry'Imana rikora ama bakamenya yuko n'ikinyoma kiriho. Makarorero kuri abo bantu bameze gutyo. So narigeze kuza ahantu hamwe ico gihe nsanga imigenzo barimwo hari abantu baza ati je narabuze umugabo ibintu nk'ivyo hamagaca muhereza nk'amavuta ngo uje kuyisiga ngo hanyuma ngo ugenda ngo udahindukira. Iyo migenzo yose cyane ndayibuka ko nigeze kuba ndayibona mu bantu b'abapfumu ibintu nk'ivyo. So rero no kuvuga ngo ilifo kudutahura gakiza dutahure n'Imana. Ijambo ry'Imana riri kwije. Wize ijambo ry'Imana nk'ubu nk'inkumi yo biri kiranyumviza yabuze umugabo ntukaje ahantu ngo ugiye ngo nguronke umugabo. Izere ijambo ry'Imana ko ritekeye umugabo. Gizere hama wizerwe Imana mukunde mayandemeye umugabo. Hamuyishime tidagushima ko wandemeye umugabo. Uzotangazwa n'ukuntu uzobona ko uje ko umugabo. Araza tu akamanuka. Arakubuza ko pesi kuba ko amanuka ku nzira yawe muzohura. Ndifuza ko gira ikintu bwiye bamwe mu bapasteur bariko baradukurikirana muri kano kanya bakoresha ivyo bintu no kwita ibifyiti. So ikintu no babwira bamenye neza ko buno buzima dufise burafise aho uzoherera kandi jambo ry'Imana mbwa ngo hari bazobwirwa ngo mviraho mwankora bizira mwe sinigeze ndabamenya. Iki hari nuko tokorera Imana mu muco no mukuri kuko ubuzima turimo bw'agakiza burafite intango kandi burafite n'iherezo. Muri make rero umuntu wese ari karakora ikintu gikorwa mu kinyoma amenye yuko ku iherezo ni ngorane ikomeye cyane. Byiza bikora mukuri kugira ngo nawe azoheze mukuri cyane. Hari abantu bavuga ati ngo Jesus ari we mwami ntiyari mu boss. Jesus ntiyambara bling bling. Ntiyambara nk'ukuntu ugasanga umuntu yambaye swag uraberewe ariko. So thank you. Akambara swag akambara ikirato nk'icyo wambaye Ciza cyane yambara akambara kujya bige ibintu bivuze kwiki. So ikintu cyambere je nobwira abantu benshi agakiza ndabingenga bagakure mu bintu by'amaforme bagakure mu migenzo. So agakiza so kugenda umuntu yunamye so kwambara ishati kubitari. Jesus yambara nk'abamiziyemo. Jesus yambara ikanzu. Paulo yavuze Bikira Maria yari kwiza. Ariko bamwe bagenda muri eglise bambaye imini. Imitwe nta na kimwe bashira ku mutwe. Ndari wazi. Icyo kintu ukibona gute? So ikintu cyambere burya hajya ijambo ry'Imana tugiye ngo arongorwa na muhemu bose nibo bana b'Imana. So umuntu ashobora kuba yumva afite Kristo Yesu muri we. Hanyuma arumva nyine ko agakiza kagendana. Hanyuma gaca yiyambarira kumva nk'emu w'Imana nta mwanyiye kuyambarira agapira. We nawe wamubona ngo agapira ngo urumva none se ko n'ivyagezwe bisanzwe byarabananiye ibyo muza mwongeramwo navyo se. Be nibindi bisanzwe byaro n'ivy'Imana yatanze. Mwebwe namwe muza mwongeramwe ibindi ngo urumva ngo umupira ngo urumva hari nabo numvise ngo jinisi ngo riva kwa Satani. None izo mpuzu zishungurukira tugende tuzitore.
Guys, uyu munsi ndi kubera umukozi w'Imana, birarenze biraryoshye, nifuza kumenya ibintu byinshi, eka nifuza kumubabariza bimwe mu bibazo mukunda kubaza. Mbega mukozi w'Imana ko uri umujene, suye kugaruka kuri cya kibazo birakorohera? So biranyorohera gose, biranyorohera cyane, nta kibazo kirimwo, kuko iyo mpamagaye ni ibirimo, niyo nkoresha, biba iryo ntoshobora kurengana irabindenganya, nta kibazo. Burya umuntu agera yuko ayubakwa ugwiwe neza na neza gihari. Umuntu kugera ko yubaka ugwiwe arabyiyumvamwo. Ikindi naco iyo isaha y'Imana igeze ibintu biraba, ibintu birakoreka. Kubaka ugwawe ntibirinda imyaka. Kubaka ugwawe ntibirinda imyaka. Ntibirinda imyaka gusa n'igihe cyabyo nyene, ndetse n'ingingo umuntu afata muri we akumva yuko hageze ko yubaka. Amagaheza kubaka. Ndifuza yuko wotubwira ni ikihe kindi kintu wifuza yuko abarundi bamenya kuri Pasteur turi kumwe hano? Ikintu nifuza ko bamenya kuri jewe, ikintu cya mbere uzonyumva wese azomenye ko kuba ndi minosi. Fise indirimbo nakoze mu ndirimbo mperuka kurekura ivuga nayise icanzanye mu isi. Ndikuvuga ngo ikintu wamenya kuri jewe, ndahari kugira ngo abantu bamenye Imana bicindani muri jewe, nta kindi. Tukiri ngaho nyene, ndifuza ko ushobora kubwira abantu bariko baradukurikirana muri kano kanya, ni ikihe kintu cyabazanye hano ku isi? Ikintu cya mbere abantu bomenya kuba turi kuri ino si, ndakunda kuvuga akantu kamwe, ntituhari nk'inyererezi. Kuko shome jambo ry'Imana itanguriro 2:26 ravuga ngo tureme umunase natwe agabisi yose iganza. Muri make Imana mu kurema umuntu yari ifise umugambi w'icyo kugira ngo umuntu aganze. Ko Imana isanzwe iganje mu ijuru, kandi hose iraganje. Umugambi Imana ni mwe ntiboneka, yari ikeneye umuntu aboneka mu ishusho igaragara kugira ngo umuntu aganze mu doke mu ruhande rw'Imana. Doko ubonye uwo muntu aca amenye ati gabo ndi Imana iraganje kwiri. Muri make twaje ngaha mu isi kugira ngo tuganze tugaragaza Imana. Ni doke ntigomba kuganzwa n'ikintu na kimwe turi ngaha mu isi, kuko turi ishusho y'Imana itaboneka. Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Yesu Kristo ni Imana. Yesu Kristo ni Imana pe. Urisi? Yesu Kristo ni umwana w'Imana pe. Yesu Kristo ni Imana cyane. Urabona mon frère, so ijambo ry'Imana cyangwa ubuzima bw'Imana nitugomba kubutahura mu mubiri. Abantu benshi bafata ubuzima bw'Imana bakabwiriza mu mubiri bagaca bacangana ikigwa, ariko usome ijambo ry'Imana cy'Imana yavuze gicakira uko nyine uvuge ngo ukuntu uko kuri. Navuze ngo iby'abantu byose n'ibinyoma, ariko ijambo ry'Imana n'ukuri kutagabanije. Muri make usomye ati Imana, donc Yesu ni Imana, byavuye mu kanwa cy'Imana, Yesu ni Imana nyine. Ko nakubwiye ngo Imana ifise kuba n'ahantu mirongo yohaba kandi ari yo nyene ihari. Aho nyine ndafise ikibazo nifuza kukubaza. Jesus yarigeze kuja ahantu agasenga Imana ati data uri mu ijuru. Yesu ni Imana cyane. Yesu ni Imana. Okay. Yarigeze kuja ahantu agasenga ati data uri mu ijuru. Izi mfungurwa yarafise imikeke, ndifuza yuko araprononsa nyene sindavyibuka neza. Yesu ni Imana. Yesu ni Imana pe. Okay. Hajya muri urya mwanya ariko aganira nande? Hajya muri urya mwanya yavuga ati data uri mu ijuru. Dasigura ati hajya hasi hari urya ariko bivuga yari inde? Yari Imana nyene. Yari kuhamagara nde? Yazahamagara ubushobozi bw'Imana. None we nk'uburindira nkubaze, je ndizera ko Yesu ambamo. Me muri urya mwanya Yesu yari ku isi, hejuru Imana yari iriyo. Okay, turifuza reko mpa difference, hari abantu batabizi. Ngira nkubwire turi kumwe. Icambere je ndizera ko Yesu ambamo. Si sawa? Mugani kibuza yuko nje ahantu nkagira hane ngasenga. Kandi ko ndasenga uwo Yesu nyene agira hane ambamo. Umbonye ubumubonye kwiki byawe n'umubiri kibyawe namwe munaco ni mwemo. Mugabo aho ndi ngaho ndiko ndakora iki? Hari ikindi ndiko ndakora, ndiko ndahagurutsa ubushobozi bw'Imana ndani muri jewe. Mugabo ikindi naco tugomba kumenya, Yesu muri inosi yari yaje kwereka abantu ingene bagomba kubaho. Zisawa? Muri make rero nimba yari karasenga abantu bamubona, muri make umwana kubera iki rimwe na rimwe usanga ari karakora ibintu abayabikuye yabibonye ku bandi. Rero Yesu yaragerageza kugira ngo ntave mu inosa atakintu na kimwe aratwereka. Ntuzoshika mu ijuru udaciye kuri jewe. Iyo jambo ryavuzwe nande? Jambo ryavuzwe na Kristo. Ntuzoshika kwa data udaciye kuri jewe. Ko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo.
abantu rero bibaza ati ngo hoba hariho imana iri hejuru, urumva kubwira uwice ushikire umanza guca kuri ya migenzo ya Jesus maze ugashikira imana original. Ico kintu ukivuze kwiki? Oya, so ikintu ca mbere Yesu ni imana cyangwa Yesu ni jambo ry'Imana, ariko nta uzoshika kwa data atangiye ko jewe yeko uko kumucako none nukuwe ko kumucako no kwizera ico yakoze, kwizera ico yakoze, kwizera ati nk'ubu ndababwiza ukuri nta muntu numwe azoja mu ijuru kubera ibikorwa yakoze wenyene ubwiwe. Tudoke twese tuzobona imana kubera ico Yesu yakoze. Nivuga ngo twizera ico Yesu yakoze hama tukazobona imana. Guca kuri Yesu rero no kwizera ico Yesu yakoze ko niwe yabambwe ku bwacu, yo yabambwe ibyaha byacu. Muri make twe ntabwo ibyaha byacu ntitwari kubiriya, kandi n'ijambo tugira ngo twarabavanira ku masezerano. Je nawe ntitwari tubereye kwitwa abana b'Imana, ariko twabibereye kubera Yesu yarishe ingero y'icyaha cyacu. Ngiro cyane urupfu Yesu nawe yarapfuye. Ni habagwari gwataye guseseka amaraso, Yesu yarasesha amaraso. Muri make kumucako no kwizera ibyo yakoze kubwo ubuzima bwacu. Jesus Christ tukiringaho nyene ndifuza guys, ibibazo ndiko ndabaza sivuga ngo jewe ngo ndumuhakanyi ngo nibiki, ndiko ngerageza kurondera ibibazo abantu kenshi bakunda kwiyumvira ko uyu munsi nagize chance nkaba ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Guys, eka Jesus yarapfuye. Yes. Yarabambwe ku musaraba. Yarabambwe. Imana yarapfuye. Yarabambwe ku musaraba. Cyane. Guys, tukiringaho nyene ndifuza how sinahura. Okay, abantu benshi yakarwa Jesus yarapfuye. Yes. Yarabambwe ku musaraba. Cyane. Imana yarapfuye. Yes. Yarabambwe ku musaraba. Cyane. Ifoko tumaza gutahura. Bo ikintu ca mbere burya Yesu neza Yesu ntiyapfuye. Donc mu ruhande rumwe Yesu yarapfuye, ariko mu rundi ruhande impwemu ya Yesu ntiyapfuye. Wombaza ati kubera iki kuri Yesu hagaragaye urupfu? Impamvu hagaragaye urupfu, ijambo ry'Imana tugira ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Ndikuvuga ngo kugira ngo ingero y'icyaha cyacu irihwe hatigezwa kugaragara urupfu. Muri make rero kubera iki ijambo ry'Imana ryambaye umubiri none? Impamvu ijambo ry'Imana ryambaye umubiri muri Bikira Mariya kwari kugira ngo Yesu yambara umubiri ushobora gupfa. Ko atambaye umubiri ushobora gupfa nticyari gushoboka ko turonye ko turihigwa kwingero cyane urupfu. Rero impamvu Yesu yambaye umubiri kwari kugira ngo yambare umubiri ushobora gupfa hama ingero y'icyaha iboneke. Rero Yesu apfuye hapfuye umubiri yari yambaye. Ni nkuko nyene burya Yesu muhemu yiwe yakomeje gukora. Ni kuzimu imwemu ya Yesu yari nzima. Yari kirakora. Guys, akanya karatujanye ariko s'il vous plaît parti ya kabiri izoza y'ikiganiro cha Mr Captain hamwe n'umukozi w'Imana. Sivyo gamuta? Cyane gose. Bigusavye cyane. Ndabona akanyuta ni kayibwa. Namahoro menshi. Akanyuta ni kayibwa kugira ngo ushobore kwigisha abantu ariko badukurikira. Yes, nta kibazo. Twifuza yuko kubona kandi muri parti ya kabiri muri kino kiganiro cyacu. Yego nta kibazo. Tukiri ngaho nyene hari abantu bisanisha na Jesus Christ. Bakambara kujya yambara. Bakagerageza kurondera amaperike y'imishatsi nka kujya Jesus yambara. Bakaca bamukina kwa makomedi. Uramaze kubona ibintu nk'ibi? Bo ndamaze kubibona. Gira icyo uvuze, gira icyo ubwiye ujya muntu akora akira bijya bintu nka bijya. Bo muri make ikintu abwira umuntu akina amakomedi kuvyerekeye Imana amwita wetu. Bo komedi ukina kuvyerekeye Imana manzu zisuzume urabe ko ari komedi zije kwigisha abantu. Mugabo nimba ari komedi zije gutwenza abantu kuvyerekeye Imana wozihagarika wozihoza, kuko gukina komedi kuri Kristo hari abantu nazi utwo dukomedi dakunda kutubona kaba none nk'uyu muntu se atawura Imana cyangwa kuko gukina komedi kubijanye n'Imana wategezwa kwifata oseriye ukamenya neza iryo jambo uri kuracisha mu kanwa kawe ryari gerageza uburyo bwose najyajwi rikaza nka rijyanye ryo muri filme. So no babwira ati mugerageze murabe komedi mwokina kuri Kristo, murabe ko ari izije kwigisha abantu atari izije guponda iryo zina cyangwa zije gutwenza abantu gusa atakintu nakimwe. Tuzomugaruka ko akanya karatujanye, tuzomugaruka ko neza tumuganira nawe uwo muntu kuko hari ibintu akora vraiment uri kurabira uravuga ati mbega se kwa eka tukiri ngaha nyene ku mukozi w'Imana ni kindi kintu uteguriye abarundi bariko baradukurikirana muri kano kanya? Ikintu ndiko ndategurira abarundi icyambere turi kumwe kandi ndabakunda cyane
ndifuza ko mutahura umutima w'Imana uko byogenda kose. Ame nivyo nagomba ndamenyeshe ko ikindi gishasha ndiko ndabategurira mperutse kurekura indirimbo zitatu zikuri YouTube yanje wanditse Pasteur Ciza urazibona. Mugabo hamwe n'ivyo ndababwire ko ari indirimbo 11 nakoze mugamaze kurekura mu izo zitatu. Ame n'ivyo ndiko ndategura concert nzoyikora kwa kabiri tariki 21 ndifuza ko benshi muzoba muhari niho iyo CD yose muzoyitana. Ama ndabibutse ko ugukora indirimbo kwanje bene data si kugira ngo mwumve ko nzi kuririmba no kugira ngo mwakire umutima w'Imana biciye mu izo ndirimbo. Aho rendi seriye cyane. Ndizera ko nk'ubu ndaherutse kuronga message y'umuntu yambwiye ati je numvirije indirimbo yawe kabiri indirimbo nise turakomeye tivyukuri ndaciye nyira nari ngwaye. Aho rendi seriye cyane. Ni seriye gose. Navuze ati by'ukuri Imana ishimwe ko ibyo yanyemeje ko nokora muri izo ndirimbo numva nyene biriko biraba. Ndizera ko umuntu wese azotana CD yanje cyangwa azotana indirimbo nakoze ndizera yuko ibidasanzwe bizokoreka rikarazumviriza cyane gose. Yes guys, ndabashimiye gose yari Mr Captain Dollar Capital the voice killer nkuko tubemereye eka part 2 y'iki kiganiro zoza kuko ibibazo ni byinshi nari nifise byo kumubaza ariko byari byaryoshe gose ngerageje kwigisha abantu cyane gose. Tuzosubira kandi ubutaha ni Mr Captain Dollar Capital the voice killer nyuma ya kamera ni CK professional. Ndagushimiye cyane mukozi w'Imana waraheza yo cyane. Amen. Ubutaha tuzoganira no kuvyerekeye corona nta kibazo. Burya abantu batinya corona bo tuzobivugana ko na ko batinya ibihoraho. Yego. Amen. Guys ndabakunda cyane, big up sana. Ciao.